ndabahaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho mudukurikira muherereye ni mu kiganiro isi duhetse ni ikiganiro ca radio television buntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro ikiganiro kituyagira ibijanye n'ibidukikije uno munsi twageze mu ntara ya Gitega neza na neza aho twatemberereye bamwe mu gwaruka bariko barakora igikorwa cyo gukingira ibidukikije ariko kandi harimo no kwiteza imbere mu bijanye no gukora imbabura nyabwonko canke imbabura ziri mu buhinga bushobora gufasha mu gukingira ibidukikije hifashishijwe bimwe mu bishobora kuba ibihungabanya ibidukikije ariko bigakora bikaza kuba ibishobora gufasha muri kino gikorwa cyo gukingira ibidukikije. Turi mu ntara ya Gitega ndi kumwe n'umwe muri urwo gwaruka rusanzwe rukora izo mbabura mu bijanye no gukinjika muca muvyumva ku basanzwe bakoresha amakara canke inkwi. Uno musi rero turi muri urwo gwaruka ruriko rurashaka guhangana cyane cyane niyo ngorane yo guhonya ibidukikije biturutse ku guhungabanya nako biturutse mu gukinjika. Uyu munsi ndi kumwe n'uyu n'umusore hajya canke n'umugabo ndagwaye mwiriyo. Murakoze cyane. Agenda umugabo nitwa Hakizimana Daniel imbanga Gitega muri karera ya mbere. Yego. Niho nsanzwe nkorera ibikorwa byo gukora imbabura. Niho nsanzwe ndabikorera. Hariho imbabura rero nkora bayita kira ikara. Kira ikara. Yego. Kuko nta makara isanzwe ikoresha. Irafise nkayo twokwita amakara yayo. Numubire ujya mubiri ya vidaje bakora mu mamoteri. Ajya mavuta imodoka zinwa agahera. Yego. Bajya bakuyemo akabari yo bakuyemo niyo sha dukoresha twebwe tugasha duteka tugahisha. Yego. Ndiko ndazibona n'abariko baradukurikira kumbonesha kure nibaza ko nabo bariko barazibona ariko ndashaka utubwire vyaje gute kugira ngo uyumvire gukora igikorwa nk'iki. Murakoze rero icatumye ico gikorwa ndaciyumvira mu ntango iyo turiko turaraba ukuntu ibihe bigenda birahinduka bijanye n'ibidukikije dufate nko ku makara aza kuboneka ibiti vyamaze kwicirwa. Rero urumva ko ibidukikije biba biko birahona. Rero tugiye ahantu twariyumviriye turavuga duti none ni iki kindi twokora gishobora gusimbura ivyo biti kugira ngo umuntu ntateka ari uko arinze kwicira ico giti. Rero twaje gukora ubushakashatsi kubijanye n'ayo mavuta. Ayo mavuta mu bisanzwe benshi ndibaza barayazi ntabwo asanzwe yaka. Araka kugira yake nibaze ko hari ubuhinga bundi ba wakoresheje kugira yake. Rero kuri izi mbabura dukora hari uburyo twaje gusanga hari ibintu ayo mavuta akenera kugira yake. Rero niho twaca twiyumvira gukora imbabura dushobora gucana mu ayo makara ayo mavuta akaka kandi ukoresheje makeya kandi dusanzwe tuzi ko bari basanzwe mu bisanzwe ry'amavuta nta kindi gikorwa yakora. Bamwe twabona bayasiga ku biti kugira ntibibungwe abandi bakanabisesa. Rero twebwe twaje kwiyumvira ukuntu dushobora kwivyaza mu musaruro hambavuye kubimena tubikuremo ikindi kintu gishobora gusimbura ya makara canke vya biti vyicirwa kugira ngo abantu bateka. Rero twaje gukora imbabura rero dukoreye ko ubushakashatsi bw'ayo mavuta dusanga birakunda kandi umuntu akoresheje amavuta makiya cyane. Yego. Ubuhinga nubwo kwiwize kwishuri canke vyakujemwo gutya ubumva wo bikora. Ubuhinga ntabwo ari ubwo twize kwishuri. Nizere nawe canke n'abandi badukurikiye ntibaze ko nk'ibyo bintu by'imbabura tashuri ntibaze baba bavyigisha mukireka nk'amashira hamwe yoba za nko ku ruhande ashobora kwigisha nkuko nanje noshinga ishira hamwe nkamagara abantu bakaza nkabigisha. Ariko mu ishuri nizere ko atahantu hari bavyiga. Rero ibyo si ivyo nize mu ishuri ahubwo ni ibintu byaje muri jewe ndavyiyumvira maze kugira maese mbona birakunze. Yego. Ariko wari waciye ku ntebe y'ishuri. Ego kwishuri naraciyemo nubwo nkumbore bitakunze ko amashuri ndayamara sinamaze. Rero niho naje kwivyaza mu musaruro najewe kugira nze ndonke kuntu ushobora kubaho
n'umuryango wanje rero canja mu byo gukora imbabura izi nyene ndiko ndakubwira. Ego hari ikindi kiganiro nk'iki nakoze hano mu ntara ya Gitega nyene aho naganiriye n'abandi bakoze imbabura zidakoresha amakara nk'uko nawe uri kurabitubwira. Baratwereka ubuhinga butandukanye bukoze iyo mbabura bwatumye umuntu yobona ko koko izi mbabura ziramutse zishigikiwe zofasha mu gukingira ibidukikije. None wewe nawe uravye ubuhinga ukoresha, uravye n'uburyo ukoresha, ukaraba n'ubuhinga bukoze izi mbabura zawe, urabona ko zitanga icizere ku buryo zishobora gusubirira amakara vya biti bicanwa ku murindi wo hejuru bikagarukirwa. Murakoze. Mu bisanzwe izi mbabura nk'uko wabivuze birashoboka yuko zishobora gusubirira ya makara canke vya biti dusanzwe vyicirwa kugira ngo umuntu ateke. Rero izi mbabura nko mu gihe zogwizwa zikaba nyinshi birashoboka ko amakara ashobora gucibwa burundu kuko aya mavuta nakubwiye ntabwo hakora amavuta menshi. Ufise nk'ilitiro rimwe urashobora kurikoresha nk'imisi 4 canke 5 watetse ibintu byose usanzwe uteka mu rugo. Yego. Ego ndabona hano ufise ubwoko ndiko ndabona bushika kuri butatu, n'ubu butatu gusa canke hariho n'ubundi? Bon reka tuvugire kuri ubu tubona ngaha ibindi nibikiri mu bushakashatsi ko iyo turiko turashakashaka ibintu hariho ibyo mbure tuza kuvuga uko byashitse ahabona. Reka dukore kuri zitatu ziri ngaha ariko hariho n'ubundi bushakashatsi turiko turakoranya bwo guteka hadakoreshejwe amakara mbure ryari tuzoba hamagara n'undi muze murabe tuzoba tugejeje ariko ubu ntaco no bivuga kubera tutarabiheza. Rero ni izi zitatu nubwo ari zitatu zibiri zimeze nk'izikora kumwe iyindi imwe irisangije uko ikora. Hariho izikoreshwa amavuta nkuko nabivuze. Urabona iyo nini iteretse ngaho yicanishwa ayo mavuta ukaba uri kurateka ariko kandi harimo n'ifuru. Iyo furu urashobora kuba uri kurateka muri iyo furu naho urashobora kuba ufise nk'inkoko canke nk'inyama runaka ugashiramwo ugateka niyo nyama uri kurayitunganya neza. Yego yindi nayo yindi ubona ni nayo ikoresha umubire gusa hakabaho guteka ukoresheje umubire nyene. Yego hari yindi ya gatatu nayo yoyo ikoreshwa n'ibivu novuga n'ibivu bijya bivu bisigara mu makara bijya binyotanyota nivyo mu bisanzwe twagize imbabura kuko irasahiriza bamweya kuko hariho umuntu adashoboye kuba yogura umufuko w'amakara ariko akaba yoronka izo ncenga canke bijya bivu byavuye ku makara akabikoresha. Rero iyo mbabura ya gatatu nico ikoreshwa n'izo ncenga canke ibyo bivu by'ayo makara. Ego ukorera mwishira hamwe canke ukora ku giti cyawe? Bon ndacari ku giti cyawe wanje ariko nariko ndakereya ishira hamwe kugira ngo nkumbure dukore ibigwiriye cyane kuko mu mwanya nkiri umwe mba nkora ivy'umwe nyene. Ego hariho umugambi w'igihugu mbere sumwe gusa ni imigambi myinshi igihugu kiba cashize imbere kugira ngo gishike ku ntumbero runaka. Uyu mugambi igihugu gifise w'imbona kazoza ya 2040 gushika kuri 2060 kugira ngo shikweko ni ibisata vyose bifatana mu nda kugira ngo dushobore kwishika ko atagisigaye inyuma. Iki gisata ciwanyu murabona ko dushobora kuzoshika muri wa mwaka wa 2060 ibidukikije byasubiye kugarukirwa? Murakoze. Nko kuri jewe uko ndabibona nuko ndavyiyumvira muri jewe mu gihe byo kwitabirwa izimbabura zigahurumbirwa nk'abatarazimenya bakazimenya hakabaho babo bozikoresha. Ico nizera tuzoshika ntabwo tuzonda gushika kiriya gihe gusa ahubwo munsi yaho ntituzonda gushika muri 2060 tuzoba twamaze kuba ikintu cyitwa makara
kitagikoreshwa ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Yego. Hanyuma none ko tubwiye ko uri kurakora uri wenyene, hanyuma iryo shira hamwe wifuza ko worikora canke worigira mukagura ibikorwa, no musi wewe uri kurambwira ko uri kurakora wenyene, urumva ko ushobora guhaza hamwe abovyumva bakavuga ati reka tuzigura izo mbabura koko natwe duterere muri iki gisata cyo gukingira ibidukikije, wobahaza wewe uracafise intambamyi zimeze gute? Murakoze. Intambamyi mfise nishuye kuco umbajije cyambere ndi umwe sinshobora kubahaza, ibyo birumvikana. Ikigira kandi no mu gihe kandi twaba turi benshi tudafise uburyo bwo kuba twozigwiza zibe nyinshi, ntibikunda ko n'ubundi zishobora kugwira. Rero muri make kubera nkiri umwe n'uburyo bukiri bukeya bw'iwanje nyene jenyene, niyo mpamvu nayo nkikoresha ubw'iwanje gusa. Ariko mu gihe nk'uburyo buzaba bumaze kuboneka bizo bikeneye abantu benshi, dukore turi benshi kugira ngo dukore byinshi. Yego. Hanyuma none we uri kuraraba aho ugejeje ukaraba n'urundi rwaruka umuvuduko ruriko, novuga ko ugwaruka guno munsi uriko ruratanga icizere? Reka mvuge ko uriko uratanga icizere kuko ndabye nkuko mu bihe biheze byari bimeze, nta muntu yaje ahantu yiyumvire gukora ikintu gishobora gufasha abantu, ariko kugira kuno mwanya umuntu araje ahantu akiyumvira agasanga yatoye ikintu gishobora gufasha abantu. Nk'urugero reka mvuge nko kuri Zimbabwe nyene, twebwe tubitangura je ndabitangura muri make habaye kuba nogira ikigongwe, nabanje ndigira ikigongwe, ngira ikigongwe n'abandi kuko nko mu gihe amakara turiko turabona ari karazimba ukuntu kandi n'ibidukikije bikaba biriko birahona. Muri make rero nico catumye haza ico kiyumviro cyo kuvuga ati reka tukore iki kintu tuye ko gishoboka. Rero tumaze gukora tukabona birashobotse, mu by'ukuri byabaye byiza cyane. Rero ico kizere kurambwira kugwara ko iki gihe ikizere kiriho kuko umuntu agihana akiyumvira ikintu akabona kirakunze, biratwereka yuko mu gihe giheza atari siko byari biri, ariko ubu abajeni ndakunda gukurikirana ibigano byinshi, abona abajeni bariko barakora cyane, barakora. Rero novuga yuko bariko barakora, bari ku kivi, ahubwo nobwira n'abandi batariko barakora bakora amaboko mu mpuzu kuko birashoboka. Ego uno munsi umuntu aravye, ariko imbere yuko dushika kuri kino kibazo reka tubato je kuri Zimbabwe, nabonye yuko hariko insinga. Izi nsinga ziriko ntaco wazitubwiyeko, watubwiye zimwe zikoresha incenga, watubwiye ko n'iyindi ikoresha ibi vidanje canke ibivuta by'ibisigarira byavuye mu miduga canke amapikipiki, ariko zino nsinga nazo zimara iki kuri Zimbabwe ko ivyo batubwiye twumvise umenga byari bikwiye? Urakoze. Mu bisanzwe izo nsinga uri kurabona ko ni nsinga ziza gufasha mu kugira ngo ya mavuta yake cyangwa mubire wake. Navuze yuko udasanzwe waka uwo mubire wonyene, hariho ibintu twaje kubona ukenera kugira ngo wake. Icambere ufise ayo mavuta haca hakenerwa umuyaga. Hariho umuyaga nkuko igiterwa kidashobora gukura kidafise ujya muyaga cyane n'umuntu nawe arawukenera. Nawe rero ayo mavuta twaje gusanga mu kugira yake aruka akenera umuyaga. Rero izo nsinga uvuze hariko akamoteri kandakiti moteri kaza gutuma karungika umuyaga uza kwatsa ya mavuta. Rero izo nsinga aho ziza guturuka ziraturuka ku muyaga nkuba canke zigaturuka kuri plaque soleil canke zigaturuka nko ku bateri yari yose, nibwo ufata izi telefone, bateri za telefone kazifatanya ari nka zitatu canke zinga kuko dukenera ko ivolte 12 nizo ino mbabura ikenera. Ku muyaga nkuba hariho chargeur bifise izo volte 12 dushobora gukoresha kugira ngo umuriro uze kuzugabanije kwiye za volte 12 uze kwatsa ino mbabura. Kuri plaque soleil naho, plaque soleil isanzwe yifitiye volte 12 dushirako nko mu gihe izuba riko riraka
ukoresha iryo zuba mu gihe atari ku mutaga izuba ritari rirakanaho urashobora gukoresha izo bateri kandi ugashana bigakunda ikindi kuri izo nsinga cyangwa kuri iyo moteri igituma tuyishirako iyo imbabura imaze kwaka muri make ntizima mu gihe wocomora canke wokurako za vorote nako ndavuga ntizima ahubwo iki cikora haca haza imyotsi bigatuma isafuriya nimba isafuriya utetse ko ishobora kwirabura ariko mu gihe wacometse ya myotsi nyene nici hinduka ahubwo ikaciba nka kujya kwa gaze shiba nka gaze nayo niyo ica yaka umuriro nyene niyo ucokoresha ego uratubwiye ubuhinga uri kurakoresha uratubwiye uko izi mbabura zikora hanyuma uravye uko abantu bariko barumva uyu mugambi wo gukingira ibidukikije hakoreshejwe ubundi buryo bundi bwo ku ruhande bwo gucana canke gukinjika ubona bari ku rugero rungana gute bari ku rugero novuga ntirukwiriye cyane kuko kuri kimwe twari tuvuga kubera ndumwe n'uburyo kandi kabari bukeya hariho mu bisanzwe ntabwo novuga turagera kure aho bose bashaka kubibona dukorera mu gace gatoya kubera usanga bigoye uburyo no kugira zigwire zibe nyinshi ariko nko kubamaze kuba bozigura intahe barayifise nziza barafise intahe nziza cyane zo kuri zino mbabura rero umuvuduko novuga uriho kubazirondera ariko nk'umbure hari igihe bishika ugasanga umuntu arayitumye ko kamara nk'imisi atarayironka bivanye n'uko ibikoresho bishobora kuba atari kirenga ego hanyuma mwebwe muravye aho mugejeje muri ko murafasha muri iki gikorwa cyo gukingira ibidukikije hifashishijwe izi mbabura niki mubona gihaze niki musaba abajejwe gufata ingingo canke abajejwe kugira ico bakoze murakoze ico twosaba ni vyinshi twosaba ariko muri ivyo vyinshi reka tuvugemo iki kintu kimwe muri ibi bihe turimo canke muri ibi tuba turi mu byo gukingira ibidukikije nta numwe atokwifuza gukingira ibidukikije yisunze ico ibidukikije bishobora kutumarira rero ibi nubwo twe tuba tuvyiyumvira nyene twebwe nyene ariko nk'ico nosaba nk'abantu babijejwe nk'umbure barashobora kuba bo dushigikira bakadushigikira bakadufasha muri uyu muvuduko dufise wo gukingira ibidukikije nabo nk'umbure bakadufasha kugira ngo bishoboke ivyiyumviro vyacu bishobore kuba byoshika aho tuba dushaka kuko niba twavuze dukingira ibidukikije ukasanganije ndabirimo jenyene ndiko ndashaka kubikingira jenyene ntibishoboka nzokingira aho mbaye gusa ahandi uzosanga n'undi bintu bicononekara rero nuko bova hasi bakadushikira bakatwegera hama hakaboneka n'uburyo bwo kugira ngo bigwire be byinshi ya makara ntasuye gukoreshwa bya biti nibyo bisubire kwicirwa ego aho hari ku ruhande rw'abafisi ico bokora ari abajeje intwaro ari amashirahamwe ari abafise uburyo ariko kandi turafise uwundi mugwi w'abene gihugu kandi ababene gihugu novuga ko ibice byinshi muri bo nibo bakoresha bino bidukikije aba nabo nakaye kamwe batera murakoze kuri abo basanzwe bazikoresha icyo twosaba nuko bakwijukira zino mbabura bakazijukira bakazikoresha bamaze kuzikoresha niho bazobona impinduka kuko nimba yahora akoresha nk'amakara dufate nko mu kwezi agakoresha nk'umufuko kuri no mbabura ntazoba agikoresheje ayo makara angana nk'uko azokoresha amahera makeya cyane iyo yaronse uwo mubire akaba ariyo akoresha azoca akoresha amahera makeya cyane hama niho azoca abona rero impinduka za ya makara hamwe ni kuri irya mbabura yahora akoresha no kuri no mbabura n'aya mavuta yayo niho azoca abona rero impinduka rero icyo nobwira abene gihugu nuko bo kwijukira zino mbabura bakazikoresha muri cya kinini avuga
mu gihe ndiko ndakingira ibidukikije nabo bamfashe dukingira ibidukikije aho tuzoba twese tubishoboye mugaye nabikora je nyene cyangwa ugasanga nko mikayitiye ndimo niba ariko barakingira ibidukikije gusa usanga biteko birakunda rero uwari wese aherereye birashoboka ko ino mbabura ashobora kuyikoresha agateka akingiye kandi bidukikije yego turangiza ibiciro vya zino mbabura birorohereza umwene w'igihugu wese kuba yoshobora kuyitunga egome mu bisanzwe iyi itariko ifuru turayigurisha 250 iyo nayo iriko ifuru iyo ari nk'uwatanze komande niho kenshi wanashaka tuyikora kuko saba rero bose bakoresha amafuru tushatugurisha 300 rero nubwo bigoye ego hariho abo bigora kugira ayo mahera bayashikire cyangwa bayabone byihuse ariko abatari bake novuga ko atari menshi cyane ikirenga bivanye na twebwe uburyo tuba twakoresheje impamvu twayishize kuri ayo mafaranga ego urakoze cyane turasoje kino kiganiro hoba hari ako wari wifuza gushikiriza noba nta kubajije nibaza ko atako sibya ko nayo nibagiye kuvuga kuri irya mbabura yindi iyo yindi y'incenga yo ni makeya cyane igura 225 rero urumva ko mwene gihugu ari wese nawe nubwo bigoye ayo 225 si menshi cyane ku buryo ashobora kuyabura yego rero akaca akoresha bijya bivu by'amakara iki ibintu nk'ibyo ego reka cyo turangiriza hano ndagukengurukiye kubona waduhaye kano kanya urakoze cyane wenda bakengurukiye kwa mwimvire mukashika ngaha ego mukatuganiriza tukabwira ibikorwa dusanzwe dukora n'ibindi biri ku mutima wacu nizere ko nitwongera kubakenera muzotubangukira nukuri ni karibu aho muzotubwirira hose amarembo aruguruye tuzobakira ego nuko nshuti bakunzi b'ibiganiro bya radio televiziyo buntu ijwi y'ubuntu n'ibyizigiro nuko muraje gukurikira novuga ibikorwa vya bamwe mu gwaruka bariko baragerageza gushigikira igisata c'ibidukikije mu gukora ibi bikorwa mvabwenge bishobora gufasha kugira ngo iki gice canke iki gisata c'ibidukikije gishobore kugarukirwa na cyane cyane ko mubaze kubona ko kiriko kirahungabanywa kurundi rugero nuko rero bienvenue kwizera ndabategurira kino kiganiro reka ndabakengurukire kubona mwafashe kano kanya mukagitega abiri tuze dusubire mu kindi kiganiro naho utaha